Fara. 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 Ndowe wasa. Genda basi uzane igitanda urareba. Hewe. Ushakiri. Namaze kukubwira nakubwiye. Sishobora gusubiramo kandi kimiyonda kugira cyane. Mama byisara yingi nayo mubwiye byose. Ambwiye ko asoza akagusanga araguswa ko amazi ashushe. Kari wanyu. Amazi yo ntaco vyombwira namwe yansuka ko nokuma. Mugumpa akanya gusa. Nyumviriza basi. Risha, washobora kumbwira ingene bamwe kuyagana Chanel kandi uzi ko nakubwiye byose vyiwe. Risha, ntibaze mu ntivyambabaje byigeze benjoyerana gato. Eve, ahubwo jewe n'ukuri sinki gutahura sinzi ibintu byagufasha. Urashobora gufata decision nk'ijya yari gusiguriye byose uko ngene bimeze. Nashaka ndakubwiza ukuri icyo nabonye cyo nuko agikukunda kandi cyane ankunda. Chanel ankunda jewe atuba ivyo wakunda mubwiye. Umviriza, je turi kumwe nawe wenda maze kubona ko mengo nawe sinzi kibazo ufise. Turi kumwe nawe sinkeneye gusubira kumbwira amajambo yanje na Chanel. Nimba wifuza je ko na Chanel tubandane turi kumwe dusubiye kubimbwira. Bavyo ubu turi kumwe duhindura ibiyago tuyaga impamvu ya business. Uko turi kumwe ni Chanel ndashaka kuruhuka vraiment tuyage ibijanye na business. Sivyo? icyo ndakubariye kimwe nuko agikunda naho uri kumufata nabi. Kandi icyo nabonye cyo Chanel ni umukobwa mwiza. Nawe urabibonye ko ari mwiza. Akeneye umuntu amukunda. Ntazoguma wenyene nkuko wenyene akurindira. Ntaco bitwaye. Nta na gato. Ntaco bitwaye na urahari n'abandi barahari n'abandi. Kandi nuba libre ashobora gufatana n'undi muhungu ari we wese atari jewe. Sivyo nurashobora kugenda. Sawa. Ibizokurikira vyose uzovyemera tangorana uteye. Kuko nagerageje kugahanura aho shitse ariko ugumuri tete nkakuryo wawe. Nisha sijya mbere umbwiye nabi bro. Sivyo? Wewe sijya mbere umbwiye nabi ntari mubwira amajambo meza. Fara biti. Watevye nukuri ko imatwa gatubihe. Umwanya ngana gucya wose. Kabasi ndagufasha. Mumbabariye natevye nagiye kuri iki kiyeri hanze gitanye ahantu byari bwazi. Uvuze yuko ibiyeri bitari bwaze. Katago yabitabaye inco gutuma nacenje kurondera gitanye hanze. Ivyo barazi neza ko nabibabujije ukanyisha inzoga batevye. Genda turaza kubisubira. Hamarisha. Fara yamenyereye akazi. Wumva ariko akora amakosa. Gusa gutagiye agiye kunzanira akantu gakanye kuko nakamusavye mugabo aranyaruka nawe yatereza byamugoye. Aho rero ukanyihera agacupa. Inzoga sekeza sikibazo cyamiyana. Kandi we muhagaze neza muri iyi minsi. Icupa kubita. None guhagarara neza nawe ushaka kuko. Yasha umugabo kwe. Umuntu ufise ingo zibiri kandi bashaka kuzibeshaho. Ingo zibiri. Umugabo kwe. Ingo zibiri wazibwibona ndegatamiye. Ingo zibiri ntunze n'izi. Azi gabutoyi. Azi kuri umubanzi kandi ukaba n'umugenzi kuva kera. Azi ko atacumbisha. Ntacyo no kubisha. Ariko muri iyi minsi ari rusigaye mbona kandi numva
bikanyereka ko umenga ukiwa undi wa kera kandi hariho n'ibindi hamwe barasigaye numva we nta wundi bavuga atari mutoya bamvuga kubiki nanjye nico numva kandi umugenzi kandi jewe hari umuntu ufitiye ideni bareke bavuge ni baruha bazonu ico nzi coco jewe ndikwije nta muntu usaba ivyonja kwera oya urumva jewe navuga sinavura twariko turiganira reka turikubitira icupa nakiyo wewe utwawe ni wirire abandi bono kunye nawe ukirumviza ivyo ntacyo wokora ashikana kurabi nari ivyo vyovyo bavuga n'ubu ngiye kwirabira umuntu ega nivyo nyene nivyo bavuga ngidi bavuga ngene okay yego Ado? Sawa? Oirora utahe kare. Amasaha ariko aragenda kandi urazi ko ndagukeneye. Urazi ko hari ibyo tuvugana. Urabucunze. Sawa. Okay. Turasubira rero. Sawa mesi. Reka ntabara ntawe wowe ariko ndanezerewe sanze wakize no kujya mbona ntawe oya kare gushikana ibituzi turi ahego n'agatego mesi ntabara ntawe wowe mbanze nyene ko byakugoye Darangoye ndabura akanya umwanya umarambana muto mugare ubu navuze nti nayo iminota 10 reka ndahasimbire ndabe ingene bimeze ariko rero Imana ishimwe je mbona sanze umeze neza nakitse Imana ishimwe nakitse ubu ndagera Imana ishimwe warahaze yego nta ahatse none abana gutega he abana baraho barakomeye baratanguye yego shaba barigasha biranezereye gose ushobora kwibaza ingene Dudu yashavuye Dudu bisosa kuma yidoga yaguma mbaza ngo mama ngo nkubushaka kwigana na Diane kumva nyere kumwana bimubabaje abana barakundana gaye bakundana y'abavyeyi wowe uraguruka waruje kumbwira kuri muhera none uri ngaha ahubwo wewe sinzi ko ivyo twavuganye ndiko ndarota sinzi ko nihenze sinzi vyari munyiyumviriye rimwe ukunda umuhungu oya sinicara oya sinigwa ndicara sisi oya ahubwo nari nciye kubwira ko wa muntu w'ivyamazi wantuma ko namubuze urumva nzoca ndamurabe ejo rero gusa nanicaye mu kabare nca mbona no hava ntaha ntace kuguha inyishu kandi wagwava uvuga ngo naguhenze kandi nawe uzi ko bikugora ntabara wari kugomba ukitonda ukazomnampa inyishu ejo jewe ibintu vy'amazi namaze kubimenyera n'ukuri burya je ndanka kubesha sisira hama nawe mari bijya wumvise n'ibijya nyene ntiwihenze gusa nuko navyibutse nca mbanza kwiyumvira ko noca ngaha ayi mugera ari ntangaye ahubwo nariko nimva nije nihenze ivyo twavuganye gusa nagomba nce subira inyuma gende oya nawe ko umusanze ngaha uragenda mujana ubona ivyo vyiwewe ureke ubona ivyo vyiwe igire genda ntiwavugira nagufatiriye genda urawo mwari kumwe ariko rero uraba unyaruke utahe kare je ndakeneye ibintu tuvugana ego kuko na Damiyano nari ndamubwiye ko ntateba nawe we naho uva ngaha ntuza kuntanga kanini muhera ndabizi nanjye nta mwanya reka ndaraba ivyo uvuze ari vyo baragiye kwicarana na Damiyano sisi turasubira rero sigara murayaga ego urakoze gose
reka rero nanje tigenda reka tuje kuraba ivyo muhira ndabe babana ivyo barimo urakoze rwose shego sha ugwarukira rero uzogaruka Allo? Oui. Umuzigo wanje bawufashe? Gute? Oya ariko umuzigo wanje urakwije ibisabwa n'amategeko byose. Nta fraude nkikina jewe. Byose birakwiye biri ku murongo simbona igituma bawufashe. Okay. Sawa. Okay, reka mbira babijeje. Sawa. Okay. Gide! Okay. Ngoga n'umuryango. Mbega wewe ko wambaye neza fashe Agiye tuvugana ndabe ko ari copfa. None gashaka nagumye nanka ngo sinokwiga nirihira ngo sinokwiga nkora. Ariko nkaba mbona arivyo bizoruhira kuba. Ivya papa mbona bisigaye bigoye. Nshatse gusa no kumbesha gusa. Davyanse je mbona bisigara kamari mazi. Akabura kunsanga kwa Sisiriya. Eta kampe akavuga ngo jewe ngo mu buzima bwanje ngo ndanka kubeshaga yemwe. Ngo ngwiki. Urumva numvise no mufata nkamukubita. Urashobora kwibaza aho yaraje kumpenda. Tuvuganye ku telefone abwira ngo urumva ngo ndi mu kabare ngo ndi kumwe na Damian. Ubwo nyene njamona nsanze kwa Sisiriya. Aca yaduka avuga mu buzima bwaranka kubesha. Urashobora kwibaza hewe narumiwe. Kubesha kwiwe je sinzi. Usanga byambaye ko nka wa munsi yasanga turi kumwe na Fara akahasanga hapfuye ku kazi. Cyane uko nyene. Yewe yaramaramaye araburiya kwiga. Kandi gamabusha bose. Jembo nasigaye hiharaje cyane kuva hose Sisiriya yapfuniki. Sha je Sisiriya ntabwo bafise. Kwa Sisiriya ikaragenda no kuri. Uya ntabwo. Sisiriya urazi ko ari umugenzi. No kuri aragenda uya ntangorane. No baragiye ahandi. Reka ngende ndamurabe. Ariko hari copamwo umuntu ari kwimenya ibyo kuva nta wo vyizera mbona tuguma tubesha gusa. Kenda turasubira ngo Imana izobikora. Ariko gaye. Tufise umwana wanje simbona ingene bigiye kugenda. Mana iramfasha nyene. Wenda kwa Sisiriya. Karibu. Mahoro Sisiriya. Mahoro. Urakomeye. Uravuga tunisha. Genda bona wakize. Ntabwo ngeze. Nishima Imana. Ndakaguru kasuye. Ubundi itambukana. Ndabona kasuye gusa nakanya. Isi bomba ngo. Neza. Ufise siba. Kare. Njano kujya nawe. Ujya n'abavyibuka. Urabyogera. None wabona kizenda. Wagiye gukora. Besha nkora iki. Umva nari muhira nagomba nje gukora nyene. Ndiyubira reka ngende twe turateye urabona ko wa munsi akaje twayaze. Eko twayaze. Ara twayaze nyene tuvuga telefone nje kumuraba. Hewe Sisiri ngira rero. Erega wa munsi tuza ngaha. Hajya twari twahuye mu gatondo na Karito. Hewe arambwira amajambo menshi y'ivyi wawe.
ibyo wanje yarambwiye ndaziba amatwi mama ngo ntiyumve ingene ukena ngo kandi ugendana na butoyi ngo abantu bose barabizi ngo uretse jewe nta bantu mbwira ivyo bintu hewe naramwishituye ndabwira nzi nizasa kuzanyusha emwe abarundi basiba kubima ntibasiba kupfa ari Goreti wowe hari ikintu cyo kuri je utazi hari na kimwe je utambwiraga sisi ibyo byantangaje kibavuge nibavugesha barafise umuntu ndetse nimba ari bishasha ntazi jewe ivyo rero nta nubwo babinteye nta niki kuko mu bukene jewe ndimo ntawe nabonye aza kungaburira navyumva we nawe niwabaha amase bazokubwira vyinshi jewe gore nukuri jewe nzokundana no gushaka gore ewe je nagomba ndakubwire Cecile humura je nta muntu n'umwe azombwira ijambo ryo ngo ndaryemera atari byo nyibwiriye je nzokwemera ivyo umbwiye wowe nyene ariko rero urabe neza harya abantu n'ivyo ibisaku zibaho kandi baravuga gutyo ndabe neza ariko bagira ico bafatiyeko ubu rero byadukanye ubu rero barakumvishije ubu rero gira uvyemeze ko ari ivyo ewe kabyo nemeje rero twatacu mpisha gore niba uri umugenzi niba ukiri umugenzi umva ivyo ndakubwiye ureke kumbwira ivyo nukuri je kwari kuguhanura urazi ko ataco dupfa n'abandi ntacyo twapfa ni urwankobanya ntibazabona ndabishike nayo kuntanura yego urakoze sindavyanse kuko ivyo wita urampanuye ntaco ndabizi ntavyo nzi shaje si uri umugenzi kuva kera ariko uko ndakubona undavyo mbonye mwiye ni ukuri kurangihagagurira ubusa gusa nje kuvuga ibyo numvise genda untabara mpamahoro nugende wikorera akazi kawe jewe ibi ndadishinga sibyo ndadishinga n'ubuzima bwawe reka ngende kuri ako kazi nyene ariko umenga mpoza urwaye ndakubwira genda ukore ivyo ukora genda wikorere akazi kawe jewe undeke amahoro sha ibindi adishinga ni iby'amagara yanjye nayo ibindi ni ubuzima bw'iwanje ntabwo uradishinga muri abo bariko baranyenda gato inzira ije wanje wari warayibagiye sha sinayibagiye kandi si ukuguheba n'akazi kenshi mfise n'ubu rero nashatse kuhaca hakiri kare kugira ngo bizonyorohere birumvikana mbega nyene vyagenze gute ko amasaha wemba nzi uri mu kazi kenshi n'amahoro n'amahoro atari amahoro mari ndakubwira jewe hariho ibintu numvise birambabaza ariko ndavyigumizamo kubera nabonye ndabivuze ko nobanteranije ariko ubu rero mari hageze igihe vyandengeye ku buryo numva ntoshobora kuvyigumizamo ntabikubwiye ubwoba bivuze n'ibiki ari ndababazwa n'ingene Cecilia ari umugenzi wawe akaba adasiba kugucamwo iminsi yose nawe utazi ndakimwe ico nakubwira ngaha muri iyi karitiye nta muntu n'umwe atazi imigenderanire ya butoyi umugabo wawe na Cecilia aho urakwije neza gakari aho uje marimara uvi yuva uza kunziranya n'umugenzi twakundanye kuva kera ahubwo ndatangaye cane ujya ntunteranye nawe ujya ndamuzi muronderera ahandi je umugabo ndamuzi ko atera ngode muga ndazi ko atabuhumba jambo ntunteranye na Cecilia ujya ndazi ko atomborera ikibi Cecilia hagiye cyo no kumenyesha nako leta nasanze abizi ariko ari mubi urumva rero si wari wese bikubwiye kandi cyo no kubwira ushaka ubigendereza ngo ntajya ntakijyana daciye muhiriwe nanje kubwira wa muntu wantuma ko wamazi yuko namubuze urumva nzoca ndamurabejo nenda vyibutse nicaye mu kabare nca mbona no hava ntaha ntaciye kukuhinyisha sha oya je ndaza kacayo kose haba hari impamvu Alors oui. OK. Wowe bikurikirane.
ndafise umudeklara akorera ngaho hafi ndamurungika muvugane sivyo vyanse je ndiyizira sawa je vyanse ndiyizira ntugire ikibazo gerageza ubikore ndafise nimero yiwe yego sha sawa sawa Ndabazanira iki cyo kunywa? Sisi numva. Ba, sa, nzanira amazi ni bon. Nzanira amazi. Apeti? Merci. Mbe ngonda kubaza. Mbe bya nguba he. Nimba bama hotel. Ah, okay, none. Barakorohera iyo utashe bwije. Iyo hatabakiriya bahari nkwaje ufata bus. Iyo naho hari abakiriya benshi canjana n'abandi tugatahana na taxi. Okay. Nanje bamucaramo. Niwagira imana nkaba naturamiye ngaho ku mugoroba. Uzambwira shanda gwe lift. Sawa murakoze cyane. Sawa bon. Ibisanzwe sha. Kugira neza bitanga imigisha. Yego vraiment. Murakoze. Narumvise ikintu. Ngo urakora ngaho après midi hama avant midi uriga Je ndiga ndirihira. Yego. sana ndyoye cyane je ndi umugenzi wa patron Richard numvise ndyoye cyane kuko umuntu akora akongera akirira ishure nabonye ushaka gutera imbere nanje abantu nkabo ndabafasha iyo numvise ufise ingufu zo gukora gutyo numva nanje bindindige nkumva nugira ico nkora bwo sivyo kandi uzoza urambwira sivyo arico nshoboye gukora nzoye gufasha turetse ivyo gutabwije sivyo bo nibindi nko kwishure nibiki sivyo ushaka kubigufasha bro sivyo hama kubera ngomba fungure ce mbandanye ndashobora kuriya hama ayo bari kunsubiza uciye agumya ni sawa sivyo Murakoze cyane sinari bwabona abantu bameze neza nkaho. Nibyo sawa nawe uri umwana mwiza uri umunsi mwiza Ara arihe kadakora. Nawe nyene bisigaye umugora. Kuva habure agatelefone. Ubu umuntu atarenze kumuza ngaha ndamutora. Fara ntiyakubwiye ko yaronse akazi. Amaze iminsi akorasha ataha yarushe agataha no mw'ijoro kandi kubera ukuntu atana agatelefone afise biramugora kuvugana n'abantu mushaka n'ukuri yo ahubwo rero urazi ko ataco yari kubiguhishiriza urazi niyo yataha ndamubwira azoraba uwo atize agatelefone aguhamagare muvugane uramubwirira telefone tuvugane yego n'ukuri bigashaka umuntu nza nkamusinda musange yo kubera mbona mbajije porogaramu ashaka ngende nani shimwe ko yakarose wewe yego shana ukuri nanje ngiye kurondera ndabe yuko no karongo urabona ko nari narase gusinokora ngiye kurondera nanje ndabe yuko ndonka nari ndahaciye gusa kugira ndabe ko ari haje ugiye kurondera akazi yego urondera uronkasha yego murakoze niyazi umubwire ati aragukumbuye yego sindaguherekeza rero sawa bayi yego Kani rone mugenzi hano rubona erega abandi barabimenya bakimenya ariko je kubera ubugenzi dufitane mari sinovyigumizamo urashaka kuvuga inshuti yanjye nta numwe acazi inshuti dufitane na Siriya kuva nta numwe ngaha afatanye
barazi ko ari umugenzi wanje wo kuva kera Mariya ugenda ubivuge jewe nta ngorane biteye ndakubwire gamari ndavye umwanya nataye ngo nje kukubwira ukawase kuvyumviriza birambabaje ariko imisi igisumira haruye uzote uvyibonera ntuzondondere reka no kuri sizokurondera reka nigire jewe ntunteranye na Sisilia niwigira amahoro ujya ndamwizeye muzoronderera ahandi genda sindanaguherekeza burya mfise ibintu byinshi ndiko ndakora niwigira amahoro namaze kudandaza amahera menshi oya genda udandaze ewe